Eka nongenda baramutse ndabahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu hano kuri B Info Plus ndanabatumira abantu bose mutakora subscribe kugira ngo mubikore hama tubandanye tubabeshi nongeye kubaha ikaze na karibu mwa bino biganiro vyacu vy'uno mugoroba w'igenekezo rya 2026 kwezi n'ukwa gatanu uno mwaka turimo w'ibihumbi 2025 ngo twari tubivuze mu kiganiro giheze yuko twigoroka mu mirongo y'urugamba birabonekana yuko ubuce bwinshi hariko harabera imigwano cyane hano muri territoire ya Fizi ho ibintu biguma bihindura isura kabisa nkuko Musesanguzi yavuze mu kiganiro giheze ibintu bariko baravuga vya genocide buhoho baravuga iki reka turaza kumviza vyinshi Musesanguzi yatubwiye ubona yuko mu byo tuza kubabwira hariho igitero cyabaye hariya mu misozi ya Minembwe kirongowe n'ingabo z'u Burundi mu vyumva ingabo z'u Burundi zashoboye kugaba ibitero bikomeye ahari hasanzwe hari birindiro vya M23 twigwaneho ndetse na Red Tabara barabakubura bwa mbere bavuga genocide uno musi naho sinzi ibyo baza kuvuga Musesanguzi mugara afite vyinshi aza kubivugako ndetse tukiri ngaho muri territoire ya Fizi naho muri Mwenga naho aho bitwa muri point 0 ibintu n'ivyari vyoroshe nabukebeka ubona yuko iyi Wazalendo ni M23 bakozanije mu buryo budasanzwe ndetse ingabo nyinshi zirashobora kwasiga ubuzima rero murabizi simba ndumwe ndikumwe n'Umusesanguzi kugira ngo atubwire vyinshi ndikumwe n'Umusesanguzi kugira ngo atahuze burumwe ivyaba tatahuye neza rero ntabwo ari kure turi kumwe muri studio ariko imbere ko ndamakazi na karibu reka nshimire cyane abantu bose badukurikirana yaba bari mu gihugu ciza cacu c'u Burundi abari mu gihugu c'u Rwanda muri Afrique du Sud ni henshi ndazi ko mudukurikirana muri mu mihingo myinshi y'izisi mumve yuko tubaramukije cyane tunabaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu bwana Musesanguzi reka ndakuramutse ndaguha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu nizere yuko umeze neza cyane amahoro cyane bwana journaliste jewe ndakomeye mu by'ukuri usibye kano gakorora ariko ibindi byose ni sawa kabisa biriko biragenda neza reka nce ndamutse abadukurikiranye muri kino kiganiro cacu ico nkunda kubasaba mbere ya byose nuko baca bakorekera muri commentaire bakanyunganira kuko ndazi ko benshi babandusha amakuru babandusha n'Ubusesanguzi bace banyunganira abandi nabo bazi ngena bikora mu kuduha ubutumwa mu buryo bw'amaudio kugira ngo dushobore kubusangiza abandi mu buryo bwiramvuye bwana journaliste hari abantu kwanza bambajije ngo none ni kubera iki mutakiduha amakuru yo muri Nord Kivu muri Nord Kivu vyifashe gute Nord Kivu cyambe cyo nabamenyesha nuko Pacifique Masunzu ntabwo yoroheye M23 yarahagurukiye kabisa Pacifique Masunzu ariko arabarasa kubi sinzi ko naho baza kubyita ngo niho nyabwoko riko rirahabera kuko arabarembeje hajya muri za Warikare najya muri za Rucuro barageramiwe kabisa ariko twebwe dukunze kubaha amakuru yo muri Sud Kivu kubera ari ingabo zacu ziriko zirakorera akazi ko gucungera imipaka y'igihugu cacu no gutuza ari naho iyi M23 iri kirashira ingufu na cyane no gutuza imigwi yiterabwoba ifise intumbero kuza kurasa igihugu cacu ciza c'u Burundi niyo mpamvu tuha makuru yaho cyane gose umwanya ku mwanya gusumba makuru yo muri Nord Kivu bwana journaliste ndagomba kuvuga gato kubgaya ma operation yabaye kuri point 0 na hano muri bijabo muri roshamba rya bijabo hamacho twibandaniriza n'amakomantere ibintu biriko birakwereka bona journaliste hano muri cyane muri Ho Plateau bireko ndavuga biriko birafata indi ntumbero kabisa birateye agahinda n'ubwoba ku bantu bafite imiryango hajya akubera yuko ugwaruka rwabo barukururiye muri bino bintu bibaza yuko bagiye kogora gusumba fata igihugu yes M23 yaraboheje yarababeshe kabisa kuko babonye ingene M23 ariko irafata yigaro duce bitayigoye ndavuga za Sake za Minova za Goma na za Bukavu baca bibaza yuko n'ahandi hose bizogenda nkuko bacero bafata imisore yabo mikangara bayishora muri twigwaneho n'indi migwi ifasha na twigwaneho bibaza ko M23 izohashika nkuko yashitse ahandi hama biborohere gufata igisagara ca Uvira hari ucubona ingene bari bamaze gupanga uburere
bamwe bavuga bati je ngira ngo umuhungu wanje duca bangira ngo chef de quartier abandi uti ngira ngo azwa maire de la ville wa Uvira abandi uti umuhungu wanje azwa ari iki niki gikomeye benshi nivyo biharu usanga bagenda bakora ko bona journaliste kugira ngo bashobore kurungika abana babo kuja gufasha uyu mugwi twigwaneho uyu munsi rero ntibariko baratwenga ntibariko baratunga kabisa bari mu kiriyo kidahera bari mu bigandaro bidahera we wabivuze neza kare mu kiganiro twakoranye kare aho bavuze ngo ngushigikira umugabo akomeye adakomeye bakabatabirana hamwe babasekereza hamwe so iyi rero twigwaneho mu by'ukuri nibaza ko aho bageze bariko bicuza icatumye bafadikanya n'iyi M23 aho bageze ndabona ko mu by'ukuri bitangira itama bari umuyabira reka dutangure kwanza ni operation bona journaliste yo muri Bijabo aho FDNB ni gitero cyari kiyobowe na FDNB usivye ko yari accompagné n'abawazanendo bakina FRDC igitero kabisa amakuru dufise avuga ko cyari gitero kiremereye cyane kuko nabari ku birometero byinshi cyane gose bumvise ugwamo gw'amasasu yes no igitero rero bivuga ko bakoresheje imbunda ziremereye cyane ariko kandi n'imbunda ntonto zakoze abantu tumenyereye ingene abarundi bavyitwaramo ku rubuga rw'intambara turazi yuko kenshi bakoresha imbunda zoroheje zo hafi na hafi barakoma gacha batanga yes baca abinjiranamo bagatabirana kabisa apana byo gutera amabombe gusa bobo baragukoma hama bakakwinjiramo bakoresha ibyo bitangwa no gufyonderako akora kuri detente kandi uko iri kunda cyane kugahanga niko abarundi tubamenyereye abagwana so rero muri rino shamba ajya Bijabo ni shambo ni rimwe mu mashamba abantu batahazi nimwe mu mashamba amanini cyane gose ari hariya hejuru muri Haut Plateau kwanza idahirije muri za Minembwe rero aha aba twigwaneho na hantu bari basho gushira defense na ni Tabara bien sûr bashize ibirindiro bikomeye kugira ngo bashobore kuraba ko boharindira umwansi ariko kubwa amahirwe make aba FDNB uyu munsi kuva saa moya gatondo babagabye ko igitero kiremereye kabisa kimwe camvako aho bashwanyaguje ibirindiro byose by'iyire Tabara twigwaneho vyari muri aya mashamba muri no shamba cyane cyane rya Bijabo ku makuru dufise ari duhabwa n'abari muri Mikenge batubwiye yuko bumvise kabisa yuko ugwamo masasu garuhari utari goroshe bivuze ko ucamba ko amashamba intambara ikirabera mu mashamba ya Bijabo abo muri Mikenge bakanda bumvugwa mu masasu ucamba yuko intambara yarimbanye kandi ku muvuduko wo hejuru aba bagenzi bacu bari muri Mikenge babana batubwira yuko ata nikaragatero ku mwanya muto ngo cabaye igitero kabisa cabaye mwanya muremure kuko yaba iyi M23 na Tabara ndetse na twigwaneho ngo bari basanzwe bafise ibirindiro bikomeye cyane kandi bari bafitiye n'ibikoresho bitari bike aho rero iyi FDNB yagabye ibitero nayo nyene yari yabiteguriye iri accompagné n'iyi Wazalendo na FDNB kabisa ngo bakozanya jeko amakuru dufise na yuko M23 twigwaneho na Tabara bashoboye kuba repoussé barata ibirindiro birutse kabisa bamazimise ko barangazwa bwana musamba yes umuriro wababanye mwinshi cyane gose birangombwa yuko batungwa nayo bameze niko bavuga batunzwe nayo bameze hama FDNB n'abawazendo na FRDC baca ibintu bita gutora no kwandura barandura baje begeranya ibigwanisho biri hajya byose barandura bahereza abawazarendo baza gushira mu butunzi bwabo so amakuru dufise nuko ibino birindiro magingo iyi twigwaneho yari yamaze kuba repoussé byace bisigaramwo iyi Wazalendo FRDC na FDNB babandanya bakurikira umwansi iyo yashoboye gutumikira voilà so urumva ko bona journaliste ntabwo biriko birora cyane hajya muri bujya bwami bw'abanyamurenge urumva ko
ibintu bikomeje kuba bibi cyane gose. Ivyo rero bona journalist byabaye uko mu gihe aba wazarendo n'ubundi muce mukeya wa FARDC na FDNB baraye barahondagura iyi twigwaneho nyene aho bita kuri point zero. My God. Aro kuri point zero ni muri Mwenga. Muri Mwenga aha twama twavugiye cyane ama operation habaye. Yes. Kama twavugiye cyane ama operation habaye aho rero aba wazarendo amakuru dufise baje kugabitano muri kuri point zero. Bona journaliste aba wazarendo mukuza kugaba igiterano kuri point zero novuga ko bakoresheje ubuhinga buhambaye cyane gose kuko ntabwo baje bashoreranye nk'abavuye kuragira canke nk'abaherekeje abashitsi. Bamwe baturutse mu gace bita mu mirima abandi nabo baca bazanana kuri biraro mbiri hama abandi nabo baca bazanana muri Mikenke. So aba rero nibo kumva ko iyi point zero bari baje ndabite kuyibinda bari bayibinze kabisa baca bashikira umwanya umwe baca bahakiriza umuriro. Amakuru mfise nuko umutwigwaneho atorewe kabisa baraboneye amakuba n'ivyago ku buryo baje gusaba renfort iraza intambara yarayeko. Aya makuru nayaronse gushika mu aya makuru nayaronse gushika mu masaa 3 umuriro ucaka hano kuri point zero. So urumva bona journaliste yuko ibintu biriko birafata iyindi sura abantu batibaza kuko ubwa mbere abawazarendo vyabakomeje cyane. Abawazarendo basigara igisirikare gikomeye kandi kiri determine kuko urumva ko bashobora gutena ijoro ryose n'umurango bariko bararasa ahantu hamwe atabwo bataniki. Urumva ko baramaze kuba ari abantu bamerereje urugamba. Ikindi novuga nuko iyi twigwaneho bayihagurukiye kabisa yambaye ibara nkoresha iyo mvugo babuze isaganirizo babuze ayo bacira nayo bamira ku buryo ubu muri ho plateau ahantu hamwe gusa bataratangura kubakoma naho nzi neza ko nibabakoma kazuba kababanye ni muri Minembwe centre no kibuga c'indege. Nta nuwamenya ko nubu batubamaze kuhataka kuko amakuru dufise na yuko target ari yuko bagomba kwanza gukubura ubucafu buri mu nzira kugira ngo hajya bariho haza kubera finale. So ngomba rero ngaruke bona journaliste kandi nanabivuze ko mu ncamake mu kiganiro twakoze ibyo rya tangazo iyi M23 yasohoye ijanye na genocide iriho rw'abanyamurenge. Yes bariko bataka amakungu aho bavuga yuko ngo amakungu ari mu gacerere mu gihe ko warisoye FARDC iriko irakora ihonyabwoko mu Minembwe. Ucamba yuko bashatse kuvuga yuko iyi coalition FARDC iriko irica ubwoko bw'abanyamurenge kuko nibwo busanzwe bwiganziye muri kajya gace. Ariko rero journaliste aho umuntu arashobora kubona yuko bino bintu atarofatiro bifise atanu ruvugiro namba bifise kuko turazi yuko hariho umugwi ndetse munini w'abanyamurenge batigeze bemeranya cyangwa se bakurikira ubwije bwiyi twigwaneho cyangwa kwihuza kwa twigwaneho na M23. Yes aha ikindi ko twibutsa dukurikirana nuko iyi twigwaneho mu bisanzwe yabayeho kugira ngo protege peuple abanyamurenge niyo ntumbero bari bafise kandi tabara babibinka. Yes nukuba rero tabara yarabibinka n'aba mayimayi c'est vrai baraza bakabibinka bakabicira abantu baca barema iyi twigwaneho. Bamaze rero kurema twigwaneho ntabwo nigeze mbona mu mateka aho iyi twigwaneho yigeze yakira ibitero by'iyi FARDC ntabwo yigeze igaba ibitero kuri twigwaneho magingo twigwaneho itari bwatangure akwemanga yuko igiye gukorana na M23. Aha kandi rero abavuga ko byo bariho nyabwoko duca tubereka yuko hariho aba officier batari bake bo mu bw'abanyamurenge bari muri FARDC. Yes hari abagenero n'abandi n'abakolonel n'abandi batandukanye. Nuko gusa abanyamurenge badakunze kuza ntibavugira hejuru ntibashije hejuru byabo ngo bigaragare. Ahandazi yuko ba Pacifique Masunzu ubwo baha microphone ngo bikore mu gahogo
bovuga byinshi. Yes, hariho n'abandi banyamurenge bari Kinshasa bovuga byinshi, tutibagiye n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bo basanzwe bafite n'imbuga zabo ngurukana bumenyi, aho bari kubiyamiriza iyi mikorere ya twigwaneho, berekana yuko twigwaneho ahubwo ariyo iriko irakora genocide ku bwoko bw'abanyamurenge babakagara. Yes, iyi twigwaneho iyo itaza gufata nuvuga intumbero yo kwihuza na M23 ntabwo baba bariko barabona amahano nk'ayo bariko barabona. Aha rero ndashaka guca nerekana yuko iyi FDNB kuba iriko irashira inguvu nyinshi cyane muri Haut Plateau, icambere nuko Red Tabara niyiri Red Tabara niyiri iri mu mashamba hariya. Ikize kabiri, iyi Red Tabara nako iyi twigwaneho yaragiye mu ntege nke zo kwemera gukorana na Red Tabara, kandi bari basanzwe bazi yuko iyi Red Tabara ariyo Kagame yahora akoresha mu kuza kubicira babo no kubibira imitungo yabo harimwo n'inka. So haroje bindabyisi intege nke, bagiye mu ntege nke zo kwemera gukorana nabo, kumbure abashefu babo hari izindi nyungu babibonamwo bituma bashobora gushora aba bana bakiri bato ndabyite ku macuniro cyangwa se kuri songoye. Niyo mpamvu rero ntibazopfa baronse amahoro intambara muri Kongo igihari, kuko FDNB nta gahengwe namba izopfa bahaye. Ibi bitero FDNB kiraga bahajya mu misozi, je kenshi ndabiha objectif zibiri yo gutabira Red Tabara. Yes, objectif iri primordial kuri FDNB nugutuza no kuburizamwo imigambi ya Red Tabara, kuko batayigwanirije hajya muri Kongiri. Red Tabara niduza kugwanira mu Burundi, usange rero twebwe abarundi nitwe turiko turagirira ibibazo. So rero je mbere ndashima kamo cyangwa se imikorere ya Son Excellence kuba yahisemo gusanga Red Tabara ubivuze neza, ahagutse mbugwa babandi yabasanze aho bari kwakora imyimenyerezo, icija rero kubabaza kubaha examen barabe yuko ibyo bari kwarimenyerezamwo ibyo bamaze imisi biga bashoboye kubimenya. Niba ashobora gutabira FDNB muri Kongo no mu Burundi bazodutabira kabisa, ariko niyabananira bamenye yuko nkakume nkuru nziza bivuga bazoca bagenda nk'ifu y'imijira. Bwana Musangozo tubwiye byinshi kandi sikigufi cyane, nizere yuko abantu badukurikiranye bashoboye gutahura ivyinshi cyane cyane ko vyakoretse ngaha mu misozi y'Imurenge. Mwumvise yuko ingabo z'u Burundi zahagavye igitero gikomeye cyane, ndetse iyi twigwaneho na M23 zashoboye kuhatakariza n'ibirindiro bitari biki. Yababwiye byinshi, yabwiye no muri Mwenga ivyashoboye gukorwa n'aba wazarende, ubone ko baticaye bariko barakora kugira gukuka kanyuma. Bwana Musanguzi ikanda kwikebanure ndanakwifuriza n'akagoroba keza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ahasi nogenda ntavuze yuko no kuri Axe Kamanyora umuti uri kuziko. Kamanyora umuti uri kuziko. Kamanyora. Yes, umuti kabisa ndabisubiyemwo. Umwanya n'umwanya murumva abarundi bakoze ikintu cyane gose. Hari umuntu ambaje ati none kubera iki abarundi baguma barerekera izi aba ba M23 muri Katogota batabataka. Mbe waruzi yuko FDN bitayaga bwitero na kimwe muri Katogota canke Kamanyora? Wapi abantu nabyo bazi. Tuzobimenya bijya bitero byose by'amavyabaye bikogwa na Wazarendo. Ni Wazarendo yataka tanto M23 ikataka abarundi bakazibira. So rero ndiko ndavuga nti umuti wa Katogota na Kamanyora uri kuziko. Kandi hajya nibaraba nabi bazobavugutira umunsi umwe bazokwisange babajabukanye umupaka bagiye mu Rwanda. Urumva? So rero kubona iyi migwano ikaze cyane muri Haut Plateau cyane cyane muri territoire ya Fizi, ni kubera ko haje muti waho waramaze kuboneka kabisa. Ariko rero barawubaha nibawunywe, bariko barafata kaji, nibo bawisabiye, nibo barukarihije, nibareke rubamwe uyu muti, reka bawunywe kuko nibo bawirondereye.
bareke gutangura kuboroga ngo n'amajenoside ngo bako bakora amajenoside ngo amahonyabwoko no igihe nabo babatira ku birindiro byabo yari amavuta bari ko babasiga igihe yari parufe baciye umugani bati bwana Musesanguzi ati nkoko mugufa zicudika n'ibisiga yes so reka rero uyu muti bawunywe mu gihe biyemeje gukorana na M23 umuti wagomba guhabwa M23 n'abagomba kuwunywako mugabo nibarabe barafise ubwenge bwo kubalansa M23 irikira bafasha muri kano kanya ahubwo bwana Musesanguzi mu gihe iyi aba banyamurenge bariko barategwa nizi za Red Tabara na za Mayimayi M23 ntigeze iza kubafasha mugabo M23 igize urugamba icibwira abatwigwaneho ngo mudufashe burya abatwigwaneho umva barashizemo ubwenge mu ibintu bakoze mbe waruzi yuko no muri Kamanyora abatwigwaneho barimwo ibazi kuri Axe Kamanyora twigwaneho irimwo mugabo hejuru muri Fizi ntabwo tuba turumva M23 bacucuma abanyamurenge gusa voilà so ibi rero ni ibintu abarongozi batwigwaneho nuvuga ko batwawe n'inambu z'ubutunzi n'ivyo bari bukuremwo baca baza kosha abana bo mu bwoko bw'abanyamurenge ariko kandi barashobora no kuba ari piyo bakoze kubera bajya abantu gutanga ikimazi kuri bo ni kawaida urashaka kuvuga ati reka dushete bano bana babice igitigira nyamwinshi hama dukomendura yuko yo bari genocide yakozwe kumbure turabe yuko twokamisha niyo genocide ariko barahumba kuko FDNB ntibasanga abantu mazu ngo babarase barasa bari mu birindiro by'abagwanyi barasa bafite inkoho noneho barasabo bariko bararasana ntabwo bakora nk'abo hakujya Kanyaru bajaniranya siko bimeze kabisa niyo mpamvu rero tubahe pole uwo muti umengurarura umengurarura sinawunyoye umengurarura ariko bihangane kuko nibo bawirondereye cyane gose bwana Musesanguzi ndagushimiye cyane ndetse ndanashimira cyane umuntu wose dukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro nizere yuko washoboye kumviramo ivyinshi bitari bike renda gutumire we twabanye mu kino ganira twongere kubana mu bindi biganiro ivyuma bidukundiye turongera tugaruka ariko n'ivyanka naho muze kutwihanganira bye bye.